hari mu gitondo cyo kuri no wa mbere aho hatangura kwibonekeza abasirikare b'abarundi bari kumwe n'imbonerakure, abasirikare ba Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe n'imisore y'abawazalendo binjira bahunga ku butaka bw'u Burundi. Aho bibonekeje bitwaje ibigwanisho ni ku mutumba Kaburantwa uherereye muri zone ya Buganda, komine Bukinanyana, neza na neza hari ikiraro kiriko cubakwa n'abashinwa. Kiretse abo hanibonekeje kandi n'abanyagihugu b'abakongomani batari bake bemerewe nabonyene kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Bamwe mu babonye bavuga ko vyaboneka ko bari bavuye ku rugamba basa n'abarushe cane. Abajejwe igisirikare c'u Burundi muri ico gice bakibakira bahejeje batangura kubaka ibigwanisho bari bafise na cane cane abasirikare b'abakongomani hamwe n'abawazalendo. Ubwoba mu banyagihugu b'abarundi baba mu bice vyegereye umupaka wa Kongo muri kino gihe bwasubiye kuba bwinshi. Abo twavuganye bamenyesha ko ubwo bwoba bwabo buhagaze ku kuntu intambara zibandanya kwibonekeza hafi yabo. Amwe mu makuru ashikira RP yavuga ko umuhari M23 umaze imisi uhanganye nabo batanguye guhungira mu Burundi, bagizwe n'abasirikare b'abarundi, imbonerakure, abasirikare ba Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe n'abazalendo ubandanya kwigarurira ibice bitandukanye usatira igisagara ca Uvira. Mu bice bivugwa ko bimaze gufatwa hakaba hari Luvungi, Bwegera, Ruberizi, Mutarure na Sange. Hari n'ayandi makuru ava ku masoko ya RPA amenyesha ko hari n'abategetsi ba Uvira boba bamaze guhungira mu Burundi baciye ku mupaka wa Gatumba. Bamwe mu begereye abajeje intwaro muri Bukinanyana bamenyesha ko hatangujwe amahimiriza ku banyagihugu ngo kugira ntihagire umwansi abinjirana. Mu gisirikare cy'u Burundi ntaco baragira bashikiriza kubibandanya kuvugwa.